WhatsApp z'abantu batari bake bama bisanga bahakinzwe, ugasanga uri abasheri babo, uri abakoresha babo babahakinze, hanyuma ntibamenye ukuntu byagenze. So uno munsi ndakuzana icigwa c'ubwenge c'ingene dushobora kurabira hamwe ingene ushobora gupfunga WhatsApp yawe ku buryo bw'uko ata muntu n'umwe n'ubwo yakora kuri telefone yawe ashobora kuyihakinga, kuko hari ubwo wisanga amakuru yiwawe hari umuntu yatwara, ugasanga hari umuntu aguma yasoma wowe utabizi, ukazogenda ukazokwisanga yaragufashe ibyiwawe byose waganira umwaka wose abifise wiwe. Okay, ubwo nanje ndagushimira video kugira ngo kino cigwa c'ubwenge c'ingene ata muntu yohakinga WhatsApp yawe ushaka kuyugara tukirabire hamwe, hanyuma vuba cyane naho ndabazaniye ingene nawo ushobora kubigirira umuntu atarakamenya kano kantu. Ariko narabye ansanga nzanye ingene wo muhakinga a distance mwomarana, nshaka yuko mwobanza mukaraba gute twopfunga. Ariyo mpamvu ndabahamagarira kwiragiza ino video ikwire hose kugira ngo hatagira umuntu azosanga yabaye victime atabizi ari ubunebwe bwo kuraba video zanje. Okay, ikintu cyane ndaguhamagarira no gufyonda kuri no jambo ryanditse ko subscribe hano hejuru cyangwa se sabone vanye n'ururimi YouTube yawe urimo, hanyuma iyo video izokugirira igihe uca active ama notification, hanyuma usangiza abandi no video. Ndabibutsa ariko bino vyigwa by'ubwenge ndabakorera ari abantu baba banditse muri commentaire ya YouTube. Kuri Facebook je usoma commentaire, nukuja kuri YouTube ukaraba video zanditse kuri channel ya New Life Studio Bwanyuzi, hanyuma umaze kuziraba ukandika muri commentaire uti ndifuza kunkorera icigwa iki niki. Nta commentaire nimwe ya YouTube, nta like, nta commentaire nimwe ya YouTube ntishura, nta commentaire nimwe ya YouTube ntaza nkashira mu ngiro mu gihe ari icigwa yadusabye. Okay, twagiye icigwa cyacu cy'uyu munsi. Ikintu cya mbere waza kwinjira muri WhatsApp yawe, hanyuma ufyonda ya kutuburungu dutatu winjire muri paramètres. Umaze kwinjira muri paramètres, ikintu cya mbere cy'ingenzi uraza gukora waza kuza hano handitse account, hanyuma turaba ukuntu twopfunga WhatsApp yacu ntibaze barayihakinga. Nza kubereka uburyo bubiri tuza gucamo, ugumane nanje gushika impera video kugira ngo ize etape zose uzirabe. Ninja ngaha kuri account urabona hano handitse security notification, aha hejuru handitse security notification. Ubundi ubu n'umutekano ukomeye cyane ushira muri WhatsApp yawe kugira ngo umuntu wese agerageje kuzana bimwe byo gusikana, bimwe byo kwinjira mu kuntu, iyi notification direct baca bayiguha kuri WhatsApp, bakabwira bati hari umuntu ariko aragerageza kwinjira muri WhatsApp yawe. Akabantu benshi ntako bari bazi. Okay, turaza kuza rero twinjiremo nk'uko hano baratubwira ati get notified when your security code changes for a contact phone. Timugihe hogira ikintu cyacu cyose gihinduka ku banwanyi bawe canke kugiki, ibyo ari byo byose byoba baguhe notification, baguhe information. WhatsApp yonyene ubwayo izo bifise igikorwa cyo kuza ikakubwira ati mugenzi ibintu bimeze kuno kunuko. Tubwire turaza kuza ngaha akaci tukemeza ko nkuko tukactive. Ini step ya mbere twactive muri security ituma ata muntu aza kwinjira guhakinga account yacu ya WhatsApp. Ariko nibiba bihagije cha tugaruka retour. Iyi notification murabona igumiri active, d'accord. Cha tuza ngaha murabona handi hantu handitse two step verification. Iki kintu naco nyene ni kintu c'ingenzi kidufasha cyane mu gukaza umutekano wino WhatsApp yacu. Tuza kuza hano kuri two step verification twinjire nkuko, hanyuma abantu benshi muza gusanga itali turned on. Hano barakubwira ati for extra security turn on two step verification which require a pin when registration your phone number with WhatsApp again. Donc akuntu umuntu ashaka kuguhakinga akagerageza gukora inscription kuri WhatsApp mu gihe nk'akarorero bakoresha iyo bita Temux, arashaka kwinjirayo akoresheje nimero yawe ya telefone akakwiba code. Si sawa? Iyi code nayo umutekano gufasha iki? Igihe cyose umuntu ari karugura WhatsApp yawe cyangwa akagerageza kwinjira muri WhatsApp yawe, nubwo yotora code muri message avyumva, aha bacamusaba two step verification imbere yuko akora initialization ya WhatsApp. Iyi two step verification ni code y'ibiharuro bitandatu. Iyi code y'ibiharuro bitandatu ayigira inshuro zibiri. Iyo atayizi ntibikunda ko yinjira muri WhatsApp yawe. Aha mbanza kubibabwira umuntu aza kuactive iyi step verification nawe uza kuyandika ahantu, kuko igihe cyose uzohindura telefone yawe iyi code warayibagiye, phone yawe ntuzoyinjiramo, WhatsApp yawe ntuzoyinjiramo. Uzokora installation WhatsApp baguheja verification, ijya message ya verification bijya biharuro vyinjizemo
ufyonde kuri initialize. Donc imbere yuko bandanya udoshishika handi hantu bagusaba two step verification. Iyi code rero muyikore muri pause muyandika ahantu kugira ngo umuntu muzoyibagire, kuko yibagiye telefone yawe yose, WhatsApp yawe yose uwo yihevye. Okay, cha tuzana rero kuri turn on, bacabanzana ahantu nshira code y'ibiharuro 6. Jewe ndaza ndayishiremo code y'ibiharuro 6, ndayishiramo urumva mutabibona kugira ngo ntimuzohavure mu mpakinga, birumvikana ko ari ibintu kibanga. Hanyuma ucubana ahantu handitse save, ushofishyonda kuri kino kijambo canditse ko save, apply settings. Okay, ibintu bica bimera nkuko murabona yuko ahano banzaniye akantu kanditse ko view, hano bampaye akantu kaka view, akantu kanyereka yuko WhatsApp yanje ifise umutekano. Okay, rero guys, iki ukaza kugikora nta muntu ndi azosa kwidoga ngo mabuja wanje ngo yakoze kuri telefone ngo yayihakinze. No, iki umuntu aza kugikora nazosa kuvuga ngo sheri wanje ngo yoba yarampakinze. Hari abantu banavyikeka vyonyene bitanabaye kubera ko WhatsApp yabo bazi idafise umutekano. Rero muri no minsi ndaje ngo duhe umutekano ibintu imbuga zacu zose dukoresha, yaba Facebook, ndaje ndakwereka ingene Facebook na nyine uyiha umutekano kugira ngo ntibayihakinge, na cyane ku bantu bafite ama page ya Facebook, abafite ama channel ya YouTube, ndaje ndabereka ingene nayo nyine uyiha umutekano, abafite ama email ndabereka nayo nyine tuha security. WhatsApp ugiriye bino bintu ndakugiriye nakasa motwe nimena motwe nta muntu numwe yihakinga, naho uri mu black hacker urakora ukananirwa. Okay, ariko gasanga WhatsApp yawe yemereye kujya ukurikirana New Life Studio bwenyuzi, urumva yuko mwahora muba muri inyuma y'amajambere wari wese yashikagurukirako akacasikana. So cari kicigwa cy'ubwenge rero nari nabateguriye, mushaka kudushigikira mu gufyonda subscribe, hanyuma wifuza kugura account ya 1xBet professional nta yindi code promo atari sakabaganwa mu ndome nkuru. Hamwe ndabahamagara ku ndondera mu mamanza batandukanye abantu bifuza gukora kamera imeze neza cyane, ndagire igihe tukabakorera ifoto zisa neza cyane, ifoto z'umuriro ziba zigiye zikeye. Guys, mashaka kundondera nkagiriraho igihe hanyuma tugakorana neza kube nziza cyane ku gaciro gatoyi. Thank you for watching this interesting video. Please don't forget to subscribe to this channel. Don't forget to turn on the notification for getting notified for any new video that I upload to this channel. Thank you. Ciao.